abantu kwisi dufise impano zitandukanye. Jewe ndashaka kuba nazanye ibi amakaye y'abana mugabo akaba hari uwundi afise ubushobozi buruta bw'amakaye ugasanga avuga ati je mpaje ndafise impuzu nyinshi sinkizambara. Oya twakuru ibintu bitubabaza ni ubukire turimo bw'inzu. Urabona nka twe tumaze kuronka inzu byo tunezera hako duha impuzu mbe inzu niyo mbona ko yo bidufashije kubera ntaho turonka dusambira byose. Nina nk'ubuvuga ati dushinga uvu hamwe ducatura amatafari hama mukaronka abantu babafasha kubaka neza cyane. Ukavuga ati reka tubafashe tubahe inguvu tubashigikire mu kuduza ibihome. Yegome cyane. Mu byumva gute? Byo tubera byiza. Uwo muntu abonetse inguvu twazishira hamwe kandi ugasanga natwe turamerewe neza tugiye kubaheza kubera abanya Nadodo Reka namwe muri nyuma muratamba. Yesu akunda abana batoya. Nawe uronka ubwenge bwo kwishuri, uronka ubwenge bwo kuvuko ushaka gukora n'ibindi bintu birengeye ivyo wari gukora utagiye kwishuri. Kwishuri hakuvura amaso ukabona kure ukabona ibintu biba biteye kuba mu buzima bikaguhindura ubuzima wewe ukahindura ubuzima